uravye umusatirizi wanyu Kalebe umengo nta basatirizi benshi mufise ku numero 9 murafite ivyumviro byo gutuma ko abandi basatirizi mu misi za cyane cyane ku munsi wa kane. Nivyo mwabonye ko Kalebe aronse karata itukura, mwabonye ko na Cedric yashoboye kugira imvune yaravamwo, bibaza ko abo bakinyi novuga yuko mu rukino rwa Cameroon batazoba bahari, ariko uravye na arbitrage y'uno munsi urabona yuko isa nk'uko ihengamye, ariko ntigeze biduca intege, twakinye tubandanya dusatira turashobora kugombora iryo goli rimwe. Nivyo Kalebe n'umuataka mwiza n'abasatirizi benshi dufise, ariko kuri match kurikira tuzogerageza kuraba, turafite abarezerve batari bake, tuzoraba ko abandi bashobora kwasirira. Nabwo numva amazina y'umuntu nka Kanyanga canke Fiston, ayo mazina abiri murayumvira. Eje bibaza turarindiriye mu mwanya, turaganira na staff, turaganira n'abatwara, turabe ikintu dushobora gukora. Hanyuma nibyo muraronse inota rimwe ku munsi wa kane hoho, twizere yuko aho fata yuko Burundi bwo bwakiriye Cameroon amwiteguye gute. Turahejeje urukino rw'uno munsi no gushima kubona dushoboye kuronka inota rimwe ryo hanze. Tugiye gutegura match ya Cameroon, ni match itazoba yoroshe, murazi yuko Cameroon ari umugwi ukomeye cyane, ariko tuzokwitegura turabe yuko dushobora kugira resultat nziza aho tuzokinira. Uravye kimwe ku kindi wibaza ko Burundi bufite amahirwe yo kugenda muri CAN muri Cote d'Ivoire mu mwaka uza? Ego amahirwe aracariho, turacashigaje imino zitatu tuzokina, itungu rwa Cameroon n'urukino tugiye kujera, turabe yuko dushobora gukora neza nk'uko twakoze uno munsi. Hazoba hasigaye imino zibiri, amahirwe ndibaza yuko haracari inzira ndende turacayafise. Urakoze cyane Melchiade Patrick Ngiramwumvise umumenyereza w'intamba Jimmy Ndayizeye.